Ndabaramukije mwese. Woba warigeze kumva kino gitabo ca Charles Duhigg, Le pouvoir des habitudes? Ni kubera iki dukora ibyo dukora haba mu buzima bwacu canke muri business? Wama wibaza ukuntu ukoresha umunsi wawe? Mbebe uga ibyo ukora uba wabiteguye canke biba bwitemwo? Mbi uvyutse ukora iki? Ni gute utangura umunsi wawe? Igitondo cawe imbere yuko unatangura akazi kiba kimeze gute? Ukora iki? Dufate ko utangura akazi saa 2 z'igitondo ariko ukavyuka 6 z'igitondo. Ibyo ukora muri aya masaha 2 nibyo byakugize uri uno munsi, kandi nimba ushaka guhindura suzuma igitondo cawe hanyuma ukora ibi bintu ngira ndakubwire muri ino video. Igitondo ni umwanya ukomeye ku buzima bwacu. Benshi tuwifata nk'itanguriro ry'umunsi gusa, ariko n'igihe c'amahirwe kuri twe kugira duhindure ubuzima bwacu. Wibuke ko ubuzima bwawe ngaha ku isi buharuye mu minsi. Umunsi nawo utangura mu gitondo. Ni watakaza igitondo cawe uzomenye ko utakaje umunsi wawe, no kuvuga ubuzima bwawe. Ikintu ca mbere utegerezwa gukora ni kuvyuka kare. Niba uvyuka saa 3, niba uvyuka saa 4, gerageza uhindure. Ninavuga kuvyuka kare none ni sangapi? Ninavuga saa 11 mpava ngira abansi benshi. Reka dufate saa 12 z'igitondo. Abantu 90% rero iyo bavyutse ikintu ca mbere baherako ni gutora telefone zabo. Ntuzukorire ikosa. Nimba naho bikora gerageza uhindure. Hanyuma ukore bino bintu ngira ndakubwira. Icambere, fata iminota 3 kugera kuri 5 ushimira Imana. Idini ryose wowe urimwo, ibyo wizera byose, fata kano kanya wiconnect n'Imana, wishimire kuba yashoboye kugutiza ubuzima, kuko hari benshi batabonye no mahirwe yo kuvyuka ari bazima. Babarira abansi bawe, abo mufitanye ibibazo bose, maze wuzuza amahoro mu mutima wawe, hanyuma utangura umunsi mushasha uri umuntu mushasha. Icya kabiri, fata igikombe c'amazi kandi uyanywe buke buke, atari kuyagutumira nk'umuti. Hari abavyuka bagaca bafata icayi canke bagafata ikawa canke bakanywa ama energy. Hagarika bino bintu kuko bikwicira ubuzima bwawe. Fata amazi kandi uyanywe buke buke. Wibuke ko umaze amasaha 8 uryamye, no kuvuga umubiri wawe urakeneye amazi kugira wongere kuvomera uturemangingo twose tuza kugutuma wirirwa ufise inguvu. Aya mazi kandi aza kugufasha gusukura imicafu yahinguwe n'umubiri wawe mwijoro. Ica gatatu, fata hagati y'iminota 5 na 10 ukora agasporo gatoya. Kora pompage canke yoga canke ikindi kintu cose kiza kugufasha gushitira umutima wawe. Ibi biza gufasha umutima gukwiragiza amaraso mu turemangingo twose. Natwo murazi ko dukeneye oxygene kugira tugumare tuzima. Icya kane, ija muri douche kandi woga amazi akanye. Uko haba hakanye kose ntukoresha amazi ashushe. Amazi akanye ntagufasha gushitira umubiri wawe gusa, ahubwo anagufasha kuronka energy zidasanzwe, kandi akagufasha kugira discipline yo kumenyera ibintu bigumye. Icya gatanu, fata urupapuro wandike. Ni ibihe bintu utegereza kurangura no munsi? Wibuke ko ufise imbona kazoza. Andika rero ibikorwa uza gukora no munsi ibikwegereza kuri ya mbona kazoza wiha. Iyi mbona kazoza canke vision so kuvuga ngo ndashaka ko nzoba ndi ngaha mu myaka 10 canke 20, ahubwo no gukora buri munsi ibikorwa bizotuma muri ya myaka 10 canke 20 wihaye usanga wageze kuri ryahangiro.
we uvuye muri dushe urashobora gufata icayi hanyuma ukitegura kuja ku kazi. Aha ku cayi naho nyene yoba video yose kuko hari ingeso na cane cane abanyagisagara bihaye ugasanga mu gufata icayi afashe umukate n'icayi ca mukaru. Ibi navyo mu vy'ukuri nta kintu gihambaye kirimwo uretse isukari. Rero mwibuke yuko turi ivyo twihereza. Nyimba wihereza ubusa urumva yuko umubiri wawe atakintu ushobora kugufasha. Ubwonko bwawe burakeneye inguvu kugira ibikorwa wihaye gukora no munsi uze kubishobora. Ariko hari ibindi ushobora gukoresha birimo indema mubiri, gufata ivyamwa, amavoka, amagi n'ibindi bishobora kugufasha kuba ku mubiri wawe. Murashobora kwegera abahinga mu bijanye n'ivyo gufungura neza bakabaha impanuro. Rero abandi bavyukira ku mbuga hwaniro, ku ma WhatsApp, ku ma Facebook, ku ma TikTok, bika telefone yawe kure uvyuke ukora bino bintu bitanu naguhaye. Kandi ndazi neza yuko inyuma y'iminsi 21 uzobona impinduka. Ndabizi ntivyoroshe kuko mu minsi ya mbere bizokugora, ndetse 90% ntavyo bashobora. Ubona yuko vyoroshe mugabo ugerageje kubishira mu bikorwa benshi birabagora bakanabiheba. Ariko ni ibintu bito ariko bikugeza ku buzima butandukanye n'ubw'abandi. Udashoboye gupanga neza igitondo cawe, ntushoboye no gupanga umunsi wawe. Wakoze kubana nanje muri no video, nyandikira muri commentaire, ufyonde j'aime na subscribe. Bye.